amakuru ya Dawidi rero habari za Daudi sasa yadugijwe n'Imana. alipandishwa na Uzo yasome nimba ufise isezera uzisome kama uko n'abandi bantu baduzwa n'Imana. na wengine waliinuliwa Agisukwa amavuta alipomiminiwa mafuta ari ibintu Imana yategerezwa gutunganya. kuna vitu Mungu angepashwa Icambe cha kwanza ni Goliati. ni Goliati. Goliati wo muri wewe Goliati wa ndani yako aragoye kuruta uwo hanze. ni wa nguvu zaidi ya wa nje. Dawidi yarashoboye bagoliati benshi, Daudi aliweza magoliati wengi kujishusha na Goliati wo kumugaragara na wazarani, ariko Goliati y'inyota y'ubusambanyi yaramunaniye kugeza umunsi yapfuye. lakini Goliati wa kiu cha uzinifu ilimshinda mpaka nyakati alipokufa. Nico gituma muravye histoire yiwe, na ndiye maana mnapotizama historia ahantu yake ujya mutama ifitiye esheke ile fasi kwenye huyo mzee uko na esheke tu ni kubijanye n'umukobwa. ni katika kuhusu binti tu. Muribuka igihe yaraduze hejuru y'inzu, nyakati alipanda juu ya nyumba kuko Daudi aduze yatangura meditation, alikuwa akipanda anaanza ariko abonye Betisheba atambaye impuzu. Alipona Betisheba havai nguo, Daudi abwira Imana arindira gato, Daudi aliambia Mungu subiri kidogo, zanira naona jua kuko uyo yaramunaniye kugeza umunsi yapfuye. maana huyo amemshinda mpaka nyakati alipokufa. Murazi ukuntu Israeli yamenye ko Daudi yapfuye? Unajua kisi Israeli walijua kama Daudi alikufa? Yarongoye bamwaye umukobwa muto, walimpatia mtu mdogo. avyutse mu gitondo alipoamka asubuhi arababwira ngo naco yankozeko, akaambia kunikufanya kitoto. bacha baravuga Daudi arapfuye ntagisigaye, wakasema Daudi anakufa hapa kuko bari bamuzi, maana walikuwa wanamjua. Ikintu ca mbere kitamugora nico kitu kimoja kilipfuye vyaheze, kilipomsumbua amekufa ameisha. Igihe Abigail nyakati Abigail yaje gusaba imbabazi Nabal, alikuja kuomba msamaha Nabal kugira ngo Daudi agire iki? Nadhania Daudi anafanya uko yunama guca gisi anashuka hivi. aba nibo bagore bo kurongo, eti ndio wanawake wa kuoa. Yumvise kuko yatinye Imana, yumvise Abigail yapfuye, yumvise Nabal yapfuye, Nabal alikufa, zanira nileteni. yarazwi, alikuwa anajulikana, ico caramugoye kugeza ku munota wawe, ico kilimsumbua mpaka dakika ya mwisho. ari ibintu rero utegerezwa kunigana navyo ukiri hasi, kuko ugeze hejuru bishobora kuba umutego. kuna vitu unapaswa kupambana navyo kingali kichini, maana ariko mvuga ko Imana iduza ku rutonde. Mungu anainua kwa Profesi niwe mwami, profesi ndiye mfalme, ariko ntiyashikiye kuba umwami, lakini akufikia kwa mfalme. yagiye gukorera uwo mwami w'Imana yanse, alienda kutumikia yule ambaye mu nzu y'abanyamavuta babiri, uwahebwe n'ufise, katika nyumba yenye upako wawili, mwenye aliyetupwa na mwenye yuko. Daudi yakoranye ubwizigirwa. Daudi alitumika na uaminifu, si ndio? Arakora akatumika. Sauli atangiye kuvyikeka, Sauli alipoanza kuona mashaka akataka kumuua, nigeza sohoka, hakutokaga kuko yategerezwa kwiga, angepashwa kusoma. Ibaze ni ngo gutwara Bibiliya z'umupastori Imana imaze gukura kwa maboko, urabizi ko ufise amavuta, ariko niho utegerezwa kumutwaza Bibiliya. Ariko benshi ucuvuga ngo Imana yamwanse reka nanje ndamwange, uwejeje guhagarikwa mu bikogwa, kuko ujya nyene niwe wari kwigira ko ugura amapastori bakora. Unakuwa umeshajisimamisha, maana kwa huyo ndio ungepashwa kusoma gisi wachungaji wanavyotumika. Arambye ngo benshi baratakaje position zigoye no kugarura uyu munsi, wengi walipoteza position ngumu kurudishiwa leo. Ico gituma nzokoma nuba abakozi b'Imana bose badutanguriye, maana ndaendelea kuheshimu watumishi wa Mungu wote waliotutangulia. No mu ndwi iheze twagendeye bamwe, wiki inayoisha tulitembelea wamoja, niko ndababwira ijambo rimwe gusa, nilikuwa naambia neno moja, niko ndabona Imana n'amaso, niko naona Mungu na macho, niko ndabona abamarayika, niko naona malaika, ariko lakini Imana ifise mwebwe muri kino gihugu, abatama bakera wazee wa zamani achanganira nabo, lakini bakora kiretse kumpezagira turi kubena Salomo, ambao wanafanya kingine, walikuwa nanibariki peke yake. Ilikuwa Salomo, bamwe bazoza kwivugira ubutumwa ngaha, wamoja watakuja watahubiri, watasaidiwa. Mmoja yashingi naye umengo ariko avugana na couple yacu, yaravuze kugeza tuvuga umugabo umengo arivyo yatumwe, tumubaza ze uko natabiri, twambwira mtamuri kuravugishwa. Imana ihezagira ubuzima bwiwe, Mungu abariki maisha yake. Mwavyumvise ko uduzwa n'Imana atunganya, mulisikia kama anainuliwa na Mungu, sezerano yari kuba umwami, ngepashwa kwa mfalme, acagenda pangoni muri Kave, akaenda Kave twita gute mu Kirundi ga?
Okay, twende bikombe bibiri muri kave munyumvirize nimusamarire hiyo. Hello. Hello. Umutwe w'umuntu urasamara cyane gira gutya baba tukuzwa. Data, Baba inuliwa. Data, Data himbazwa. Baba, Mwami shigwa hejuru. Mfalme inuliwa. Vuga amena n'ijwi rinini. Sema amena na sauti kubwa. Haleluya. Haleluya. Acagenda muri kave. Muri kave. Akaenda Mkave. Abamusanze abanyamadeni batinya ko Sauli abica. Waliyemkutani wenye madeni wanakataa Sauli asiwaue. Ibisuma vyananiranye. Wamwizi walioshindikana. Ibihovyo byose. Bihovyo vyote. Ibaze Imana itangiye kumwigisha kuba umwami w'abagarariji. Mungu anaanza kumfundisha kuwa mfalme wa wagarariji. Etape irasa na Yosefu yateguriwe muri prison. Etape inafanana na Yusufu ambaye aliandaliwa kwenye gereza. Bamaze kuza. Walipokuja. Biblia ivuga mu Kiswahili Dawidi akawa shujaa wao. Ati Daudi atachikumuhizi wabo. Yariko arigisha ibintu bibiri. Alikuwa anafundisha mambo mbili, moja compassion, kugira impuhwe. Kuwa na huruma. Yazaniwe abanyangorane. Aliletewa wenye matatizo. Ategerezwa kubagirira impuhwe. Anapaswa kuwaonea huruma. Yarabishoboye. Aliwezayo. Icya kabiri. Cha pili. Kubaha amavuta. Kuheshimu mafuta. Kuko inyuma yo ngaho maana nyuma yao niwe yananiwe kwica Sauli kandi akajyo kabonetse. Alishindwa kumuua Sauli na nafasi ilionekana. Iryo shura araribandanya. Hiyo somo akaiendeleza. Agenda kuba Siklag things kugira ngo abe mu kindi gihugu musi y'amategeko kindi gihugu katika chini ya wengine nchi na watu wake. Hajya nyene pale yarakubita abansi b'Imana, alikuwa anapiga adui wa Mungu, akica bose kugira ngo ujya mwami ntamenye ko yakoreye ibyo bintu iwe. Anaua wote ili ule mfalme asijui kama alifanya. Umviriza rero biteye ubwoba. Sikiliza vinavyotia uoga. Abazoshigwa hejuru birabereke. Watakaoinuliwa vinawahusu. Igihe kimwe baratera Gasagara baratwara abiwe. Nyakati moja wakapiganisha mji wakapeleka. Abantu bose bumva kwicande watu Dawidi. wote wakasikia kuwa Daudi. Biblia ivuga ngo Dawidi aremesherezwa muri we n'Imana yiwe. Eti Daudi akawekezwa nguvu ndani yake na Mungu wake. Uzorondera ingomezi z'Imana zo gushikana kure. Utafutage nguvu za Mungu zinaweza zikakufikisha mbali. Acharabaza. Akauliza. Ndabakurikire. Niwafuate. Zobatora. Zobafata. Nitawachukua. Yagenda yumva Imana. Manambira ngo genda nabagabuye mu maboko yawe. Kumbe nta kintu dukora irakitugaburira tukaca tucijamo tukaca dusohoka tuvyimba ngo unaniona mi. Hakuna chochote tunafanyaga na tuachiaga tu mikono yetu tunatoka tunavimba gatubako. Twizira ngaha yamaze kubakiza tukabakorako. Unaniona mi? Ati murambonye. Ndashima kuko atamuntu numwe yanyandikiye ngo wansengeye ndakira namwishuye ikirezi namubwira gusa ni Yesu yabikoze. Nilikuwa najibia eti ni Yesu alitenda alafu najinyamanzia. Nubu nibaza ko